umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mbana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe yatugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka ni ko yariko aravugwa mu gisata ca politike, gisata c'ubutunzi ndetse n'igisata c'ubutungane. Murano makuru turaza kugaruka ku mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Nako kandi murano makuru turaza kugaruka ku bihangange bitatu vyo mu ntara ya Kayanza bejeje gukatirwa umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwabo bwose no gutanga indishyi y'akabarangana n'imiliyoni 15 kandi banatange 4% vyayo bije mu kiyaga ca leta. Ni nyuma yaho aba bahejeje gukatirwa uyu munyororo vyari vyavuzwe yuko bakingiwe ikibaba n'abategetsi bakomeye bo hejuru. Gusa inkuru yarashushe cyane gose ishika no mu biro vy'umukuru w'igihugu, ari naho ingingo yo kubafata bagacirwa intahe bagakubitwa intahe mu gahanga, urubanza rwabo rukaba ikibiriraho, vyose ngo vyaravuye hejuru. Ni mu gihe ngo utwara intara ya Kayanza we yari yatanguye gukora uko ashoboye kose kugira ngo urubanza rwabo ruburizwemo, ntibaze kuja mu butungane. N'abakorera igisata c'ubutungane ngaho mu ntara ya Kayanza bari benjiye muri iki kirego, ariko bose bakaba batashaka ko hari ico bagikora. Kuri ubu rero ingingo yafashwe, bagiye gukatirwa umunyororo w'ubuzima bwabo bwose, turaza kubigarukako. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yagenye abarongozi bashasha b'ikigo kijejwe gutunganya ivyikawa ODK ku munsi w'ejo. Ivyo rero bikaba bibaye mu gihe mu nama umukuru w'igihugu yari karakoresha abarongoye abandi mu ntara mu gisata c'ikawa ku igenekerezo ya 4 Rusama uyu mwaka wa 2024, yari yamenyesheje ko Uburundi buhomba imiliyoni 40 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika ku mwaka kubera ubunyonyezi n'ububegito bw'abakorera mu gisata c'ikawa. Muri iyo nama umukuru w'igihugu yari yamenyesheje kandi ko agiye kuburanya abo bose bagiriwe no kunyuruza itunga ry'igihugu mu gisata c'ikawa, hama abazotsindwa ivyabo bifatwe. Kuri ubu rero abarongozi bashasha bashizwe ko mu kigo ca ODK kijejwe igitego c'ikawa nga mu Burundi, aka kanya bakaba ari Jean de Dieu Niyindabira asubiriye Leonard Kayobera. Ni mu gihe kandi abamungirije bose muri ayo mabanga harimwo Nestor Nizigiye, Emed Ndowayezu, Madame Marie Christela Ndayikengurukiye na Monsieur Marcier Niyitunga. Aba akaba ari bagenywe n'umukuru w'igihugu kugira ngo bamufashe kuraba ingene ico gisata co garukanwa cyo subira ku murongo nga mu gihugu c'u Burundi. Nkuko nabibabwiye, gupfungwa ubuzima bwabo bwose kurihindisha y'akababaringana n'amafaranga y'amarundi miliyoni 15, baratanga 4% vyayo bija mu kiga ca leta. Nivyo biharose nari nkuru y'igihugu ya Kayanza yahanishije abagabo batatu bahora bajijwe gutanga amakuru ya fraude y'ubutare bita informateur mwishira hamwe CPD ryimba ubutare ikabarore. Imbere yuko tugaruka ku vy'aba bagabo gusa nuko ikiriho kizwe, aba bagabo ari nabo bagize uruhare rukomeye cyane mu kwica umwe mu banyagihugu bo ngaho mu ntara ya Kayanza, bakamuta mu ruza Kanyaru bashaka kuvyegeka ku gipolisi cy'u Rwanda, gusa bagasanga nabo bari bahari. Kikanakora icegeranyo kagishikiriza inzego z'umutekano z'u Burundi, ari naho rero ingingo yahavuye ifatwa. Imbere ko tubageza ko ivy'iripfungwa ryabo bivanye no n'igisata c'ubutare, reka tubanze tubabwire kuco aba bakoze. Imbonera kure zitatu zeruka kuganagura umunyagihugu bunyamaswa ku mutumba rya Mukone zejeje gucibwa urubanza. Mu ntara y'ikibiriraho ya Senari nkuru ya Kayanza yejeje gusasa igihe c'isa yasashe igihe c'isaha 1 z'ijoro. Imbona kure zibiri arizo Kinyenyi na Razari zari zongowe na niyo nkuru Victor zagirijwe kwica umuntu zabiteguye zose uko ari zitatu. Sena yaciye zicira gupfunga ubuzima bwazo bwose n'ishaka miliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi kuri buri umwe wese, gushira ko amafaranga angana n'imiliyoni 15 bazoriha hamwe azoja mu isandugu ya leta.
abanyagihugu barashima ko izo mbonerakure zahanwe ariko basaba ko zitoca zirekurwa nk'uko vyagenze ubwa mbere kuko izo mbonerakure nyene zaheruka kurekurwa mu manyanga mw'ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi aho zari zaciriwe gupfungwa imyaka 10 mu mwaka w'ibihumbi 2018 ariko bidatevye umukoresha wazo Ndagijimana Vincent agaca azirekuza mu gutanga ibiture mu bacamanza. Ikindi kandi abanyagihugu basaba nuko ako karwi k'imbonerakure kashizwe ko n'umurwi zatunganageje Imana Vincent ko hagarikwa mu bijanye n'ubukozi bw'ikibi kuko ngo n'umurwi ugisibije muri ako karere mu guhotera abanyagihugu. Ndagijimana Vincent nawe akaba ari we avuga rikijana kuko binavuga ko ubucamanza bwo mu Kayanza yamaze kubwigarurira ubona ko n'urwo rubanza ngo yari yanse ko rucibwa y'abanyagihugu batagira urunani ngo banke guhamba ubagandaguwe. Tubibutse ko izo mbonerakure zagandaguye umunyagihugu Nsabimana Philippe ku mutumba rya Mukona kwigenekerezo rya 10 Rusama mwaka w'ibihumbi 2024 zigaca zimuta mu ruzi Kanyaru nyuma yo gufatwa n'abanyagihugu ziriko ziragerageza kwiruka. Tunamenyeshe ko gushika ubu ikiziga cyo umunyagihugu kitarahambwa kiri mu biko bw'ibitaro bikuru vy'intara ya Kayanza kuko abanyagihugu bari barahiye bararengwa ko batamuhamba izo mbonerakure zidahanwe. Ni mu gihe kuri iki kibazo c'aba batatu n'ubundi hari ikindi icaha bakoze ku munsi w'igenekerezo ya 10 Rusama umwaka w'ibihumbi 2024 igihe c'isaha z'igitondo nkuko vyiganwe n'umushikirizamanza wa Republika Senare nkuru y'igihugu ya Kayanza cyo kimwe na bamwe babonye ingene ico cakozwe ngo ku munsi wa gatanu isaha 4 z'igitondo niho uwo Nsabimana Philippe yamanuka kuruza Akanyara asanzwe anaba hafi yarwo afise asakoshi ageze kuri urwo ruzi ngo yashize sakoshi yasaja kuraba ngo buno ariko araraba ngo niyo ngabo Lazare batazira kinyenyi yazariruka amusimbira ko zunguturana. Bizimana Cyprien batazira muhuza aca cumita ikimito hejuru y'ijisho uwo yitavye Imana. Umwe niyo nkuru Victor nawe ngo yari yamaze gushika nawe aca acumita ikindi kimito mu mutwe ubwonko n'amaraso bitangura guseseka bica mu mazuru mu kanwa no mu matwi. Babonye acikanye rero nibwo bamutaye mu mazi muruza Akanyaru ratwagwa. Bamwe mu babonye ivyo vyabaye nibo barovye umuhisi abafashanyije n'abanyarwanda bari hafi. Abo bagabo batatu babonye ko yacikanye baciye bava muri uwo mwonga baduga ku mutumba rya Mukona aho basanze umukuru wa mutumba yamaze kuronka amakuru ko bishe umuntu babanza kumuhenda ngo bari baje kumubwira ko hariho umuntu ahejeje gutwarwa n'uruzi. Niko guca rero abahagarika afadikanije na komite y'umutekano ihurikiyemwo bose yo kuri uwo mutumba wa rya Mukona. Abo bagabo batatu bo baburanye bahakana ivyo bagirizwa bakavuga ko bagiye ku Kanyaru bagiye gufata umuntu afise fraude ngo y'ibiro 6 vya koruta arabiyaka ajabuka mu Rwanda navyo ngo bigwa mu Kanyaru. Uwo Philippe yishwe ngo yari kumwe n'uwo yari yikoreye uwo muzigo abonye biguye mu ruzi aca aja mu vyo kubirondera acatwarwa. Ibitanyiza Senare kuko urupapuro rwo kwa muganga yasuzumye kiziga rwerekana ko atabimenyetso vyo gutwarwa ngifise kuko nyene kwicwa ngo atamazi yigezanywa vyumvikana ko ngo yatawe mu ruzi yamaze gupfa. Ikindi kitanyuze Senare kandi n'ingene ibiro 60 vy'ubutare vyobwa mu mazi bigaca bitwarwa. Ikindi abo bagabo bavuze ngo nuko mwisakoshi ya Nsabimana Philippe harimwo dusigarira tw'ubutare. Ivyo bikaba byabeshujwe n'umukuru w'umutumba rya Mukona yavuze ko harimo umupira wo kwambara. Eka ngo n'inyamiramabi yakoze amatoza cyo kimwe n'umushikirizamanza ngo nta kimenyetso cy'ubutare babonye muri iyo sakoshi. Iyo ndishi yakababaro rero baciwe ngo bazoha umugore n'abana babiri basigwa na Nsabimana Philippe batayitanze bazopfungwa imyaka 25 bate ko bayitange nkuko byashinzwe na Senare nkuru y'igihugu ya Kayanza. Benshi bakaba bashimye iyi ngingo yafashwe na Senare nkuru ya Kayanza bakabona ko nubwo abategetsi bakomeye cyane bari baje muri ico kibazo gusa Imana ibafashije ubutungane bukaboneka. Nako kandi bivugwa ko hari urupfu rwo muri komine Butaganzwe. Inyangamugayo Hippote Yamuremye yagandaguwe nayo mu ijoro ryo hirya yejo. Ese kwirigwa kuragana ku ikomine mu ijoro gaca wicwa ivyo nivyo vyashikiye ku wa gatandatu w'igenekerezo 11 Rusama y'umwaka umunywanyi w'umugambwe Seneri muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza. Uyu ni Epipode Yamuremye.
Epipode Iyamuremye yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda ku mutumba wa Busokoza, zone Butaganzwa muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza. Yize amashuri y'intango abandaniza yisumbuye muri college communale Nyarurama yavuye iba lycée communale. Yoba kandi yaranize kuri lycée communale Ruharango, Murantunge lycée communale Erango. Epipode yari yararangije amashuri yisumbuye mu kazi kiwe ka misi yose yadandaza akabari. Mu bijanye na politike yari umunywanyi w'umugambwe seneri. Epipode Iyamuremye rero yari karitegurira kubaka urugo rwiwe. Ku munsi wa gatandatu ku murango yari yamye kuragana muri komine ico bita etat civil mu rurimi rw'igifaransa. Mu kwezi kw'indwi naho yokubatse rukristo. Ayo mahirwe rero niyo barwa nka biyago bamwemye mu kumwaka ubuzima ku wa gatandatu nyene mw'ijoro. Mw'ijoro ryo kwigenekerezo 11 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2024, Epipode Iyamuremye yategerewe n'umurwi w'abantu bamusopa udufaranga twiwe baca baramwica bamukubise ikintu mu mutwe. Abamwishe bari babizi ko yama atajoro kubera akazi kiwe ka buri munsi kamusaba gutaha bwije. Abamaze gufatwa bose bagirizwa ubwo bwicanyi n'urwaruka rw'imbonera kure. Abamaze gufatwa ni Ndyabona Leonard, uwo batazira Mamberesi, uwitwa Claude Onias n'uwitwa Ezekiel. Abo bose basanzwe kandi bava ku mutumba umwe na nyakwigendera Epipode Iyamuremye. Izo mbonera kure zisanzwe zizwi nabi cyane nyuma yo kuzikeka ko arizo zakoze ibara, zarakurikiranywe baca bazisangana impuzu zazo ziriko amaraso. Impuzu zabo zanduye kubera aho biciye Epipode atariho bagumije ikiziga. Bamwiciye mu kigwati bita Kigarama ibusokoza baca baja kumuta hafi yo muhiriwe. Naho abashobora kuba baramwishe bafashwe, nta cizere abanyagihugu bafise ko abo bantu bazohanwa. Babivuga bafatiye ku njyane zagiye ziraba hagati y'urwaruka rwa CNDD-FDD n'urwaruka rwa seneri. Amabi menshi y'imbonera kure ngo ntigera hanwa muri iyo komine. Epipode Iyamuremye akaba avuga ko yari umuntu w'umunyamahoro abana neza n'abandi. Turahojeje umuryango w'umuhisi. Aya niyo yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo uje ushikirwa nadushikiriza mu bambere no Muza TV Imana bahezagire.